Ndagarutse ngaha kuri televiziyo umuvugizi ni Claude Camarade. Munamaze kumenyera ibiganiro bitari bike ducisha kuri no televiziyo biza bihindura ubuzima bw'abantu, kuko mu ntego twihaye twashimiye yuko turabayagira ibiganiro bibafasha kuri ubu mutumvise ahandi canke mwumvise ariko mukavyumva igice. Aha kuri televiziyo umuvugizi tuba tuza kubica mu mizi, kuko turabagira amatohoza atandukanye kuvyo twibaza yuko mutamenye, mutazi canke mwamenye igice, ariko byagomba kubishingiro ry'ubuzima bwacu, byagomba kuba ibintu bitwubaka, bikubaka ikibano, bikubaka igihugu cose, ariko kandi bikubaka umuntu, kuko buryo umuntu agomba kuguma yiyubaka. Reka rero senje kure muti none uyu munsi muri kino kiganiro kuri televiziyo umuvugizi Camarade utuzaniye iki? Uyu munsi tugiye kuyaga ku ngaruka mbi zo guhuza ibitsina n'umuntu mutagiraniye amasezerano. Mu yandi majambo, guhuza ibitsina n'umuntu mutubakanye, umuntu atari wiwawe, umuntu udafise ku mugambi, ingaruka mbi zabyo twama twavyigishijwe, kuko benshi ndabizi yuko amasengero atandukanye yamagaruka ku ico kintu ngene ari kibi, mugabo burya ntituragera kure. Ni kibi kubera iki? Ugiye mu ijambo ry'Imana naho tutoza umurongo ku yundi canke agace ku kandi canke ikigabane ku kindi, ni henshi dusoma yuko haba mu isezerano rya kera Imana yamye yerekana yuko yanka icaha c'ubusambanyi. Na Yesu Kristo amaze kuza yarabivuze ko ikintu mu gihe yavuga yuko umugabo akwiye kubana n'umugore umwe, hamwe avuga ati wirukanye umugore akabira uwundi yagirizwa ubusambanyi muri kiya kigabane. Urabona yuko agaruka ku ngene ico caha ari kibi, noneho kiri no mu mabwirizwa y'Imana. Amasosiyete atandukanye, amaleta n'ibihugu hirya no hino, imiryango henshi baravuga yuko icaha c'ubusambanyi bakavyerekana ingene ari kibi. Mbere ugiye no mu mategeko ashigwaho n'igihugu, ugasanga nk'ubo umuntu yasambanije umwana mutoyi atarakwiza imyaka ngo bamuciriye imyaka 25. Iyo myaka ni myinshi, byerekana yuko ico kintu ni kibi, kigera kure cyane. Mu yandi majambo umuntu yo baravuga, ntiturinjira mu kiganiro neza, mugabo ni kintu gishobora konona ubuzima bw'abantu, bigatuma imiryango, ibihugu, amasosiyete bitabandanya bibaho, kubera yuko ico caha gifise imizi kure. Kumbure umwanya wategekanijwe ntuza kudukundira yuko tuvyinjira mu mizi neza, tuzotegura ikindi kigabane kigira kabiri, ariko muri kino gice ca mbere tugiye tubabwire mbega none bizana na hehe guhuza ibitsina. Mu Kinyarwanda bavuga guhuza urugwiro, gusambana, guhuza ibitsina n'umuntu atari wiwawe, ingaruka mbi zavyo nizihe? Iyo abantu bahuje ibitsina, burya bararema ukundi kuntu bo bahagaruka bakabaho. Uko uyu muntu yarazwi ntasubire kumenywa nk'uko, mugabo ivyo muvyumve mu buryo bw'umwuka. Ariko naho nagomba kugaruka gatoyi, kubera yuko umuntu burya uko tumubona, umuntu kanaka uko umubona burya tumubona hafi, tumubona ku buryo buciye hagufi, uburyo butagira kure cyane, ariko ubundi umuntu sujya tubona. Urya novuga yuko nivyo tubona umubiri, mugabo hari uwundi muntu w'imbere, umuntu agaragara mu buryo bw'umwuka ataboneka, sivyo? Abemera Imana iyo umuntu apfuye, hari uriya muntu w'imbere wewe ntapfa. Ibyo sinovyinjiramo, ndazi yuko umuntu wese aravyumva. Rero iyo duhuza ibitsina nivyo tubona imibiri y'abantu ari ija mu ico gikorwa, mugabo bigera kure ku buryo bw'impwemu butaboneka. Abantu barahura bagafatana, mbere uko bahuza ibitsina niko abo bantu b'imbere mu buryo bw'impwemu barahura bakomana. Nka kurya novuga, dufate nk'ubukira, abantu bazi kuroba, bagiye kuroba canke ubukira, urya rutsinga urusenga rufata ifi.
ufashe canke ubugwegwe, abantu bazi ubugwegwe ni ingereranyo umuntu agerageza kurondera. Ufashe burya bugwegwe ukabufatanya n'ubundi haragera igihe ukwega nibikunde kubera yuko ivyo bintu byamaze gufatana. Iyo shusho niyo niko ndagomba kubaha kugira mushobore kuvyumva. Rero ngo iyo abantu bahuza ibitsina mu buryo bw'impwemu, abo bantu barafatana, abo bantu bataboneka barafatana bakomana, barema rero ico bita astral tube. Astral tube nuko gufatana komana kw'abantu bahuje ibitsina. Uko rero ngo abantu bahuza ibitsina ari benshi mu buryo bw'akajagari, mu yandi majambo barema astral tube nyinshi. Turaza kubona inyuma canke ahaza kuza ingaruka mbi y'abantu bahuje ibitsina muri ubwo buryo. Rero izo astral tube abantu bazirema mu gihe bahuje ibitsina. Uko bahuza ibitsina ari bake zibanke, iyo babaye benshi ziba nyinshi biratera ingorane mu mubiri w'umuntu, turaza kubigarukako. Rero ngo muremye astral tube nyinshi bica bizamo akajagari, umuntu akabamwo umuntu indani arimo akajagari. Niho rero ngo mbere ngo mu ijambo ry'Imana abantu bavyinjiramo kure bagira bati Imana iravyanka kubera yuko ngo izo astral tube ziba nyinshi mu muntu, mu bantu bahuje ibitsina, bakoresha imvugo bagira bati ngo haragera igihe ngo Imana itakumenya. Jewe Kamahade yarinzi hakagera igihe ntimenye kubera yuko sinkiri wa wundi. Kandi ico kintu urumva ko kigera kure. Iyo ufise nk'umwana akaba mu bintu akagera igihe utamumenya, biba ari ibintu bigera kure cyane, nawe uravyumva. Akagera igihe ngo Imana ntikumenye. Abandi bakamera nko bagomba kubisigura ukundi, ngo iyo abantu bahuza ibitsina gutyo ngo bigereranywa nk'uko wofata, urabona amavuta y'amamesa, ugaca ufata peteroli, ugaca ufata n'amazutu, ugaca ufata n'amamesa cyangwa n'amakoto, ukashiramwo n'ivu, ivyo bintu ukabivangavanga. Ivyo bintu ntushobora kumenya ibyo ari byo. Iyo bigera ucuhumva ingene byaba bikagenda. N'uburyo abantu bagerageza kubisigura ingene ivyo bintu bigera kure. Astral tube abantu barema mu gihe bahuje ibitsina mu buryo bw'akajagari. Abandi babigereranya na kurya umuvyeyi n'umwana, uruzogi. Burya umuvyeyi n'umwana ari mu nda, abo bantu baba ari bamwe ko bafatanyijwe n'uruzogi. Rero n'abahuje ibitsina uko babumwe mu buryo mugabo butaboneka, ntibigaragara. Ariko ngo ku bantu bazi kubiraba burya urashobora kugaragara mu maso. Iyo abantu bafise astral tube nyinshi ashobora kugaragara mu maso ku bantu bazi kubiraba. Ibyo tuzobigaruka ko mu kindi kiyago. Ngo ni nk'umugozi, dufatire nabivuze ubukira canke akayungiro. Ibyo bintu byafatanye gose ntushobora kubidadanura. Niho rero mbere bavuga yuko ubushakashatsi bwerekana yuko astral tube kugira ngo dushobore guhera mu muntu ngo ni hagati y'imyaka 7 na 12. No kuvuga abantu bagerageje kubivamwo, mu byo bintu birashobora kubavamwo gose hagati y'imyaka 7 na 12. Umugabo ngo inyuma y'imyaka 12 abahuje ibitsina mu gihe mwe ni kingiye kingana gutyo, inyuma y'imyaka 12 ngo biba bigoye kugira ngo abo bantu bashobore gutandukana, bashobore baba barabaye umwe gose, roho zirabohana. Kubera yuko abo bantu baba bafise ibintu bibahuza biri mu buryo butaboneka. Ni hahandi uzosanga abantu barabanye imyaka 7 dufate, hanyuma barahukana. Burya bajya abantu ntibavana, baragumana. Niho uzokumva mbere ngo bahavuye basubirana, nyuma y'imyaka ingahe barahuye barasubirana. Ni kubera yuko ico kintu bita astral tube kibarimwo bose. Bakunda kuvuga batebura canke mu yandi majambo ngo ntihaca urwanko, mugabo n'ibyo bintu ntibaba bazi iyo bigera
mugaba ku myaka 12 ho imaze kuhaba ntibishobora gukunda yuko izo astrotube zihava zigahera burundu. Mugabo abantu basenga nibo nk'umuntu agira ati ngomba yuko kubivamwo ngo nta kindi burya gishobora kubikuraho atari amaraso ya Yesu Kristo umwana w'Imana yabambwe ku musaraba. Urumva yuko kugira ngaho abariko baranyumva ntibahava bagira ubwoba, barahava bakegera Yesu Kristo, niwe ashobora kubakiza. None rero nariko ndabivuga yuko ngo hariho ibimenyetso ku bantu baba barahuje ibitsina ku rugero rugera kure, astrotube zikaba nyinshi muri bo, kandi ngo ivyo bimenyetso biragira ingaruka ku muntu. Urumva mu gihe wahuje ibitsina n'umuntu atari wiwawe canke uwo utakunze udakunda, kuko ivyo navyo birabaho. Ingaruka zikunda kuhaba ngo harakunda kuba ku muntu ugasanga ari yase wenyene, ari yankarigaya, akama bintu byo kwicuza kubera yuko yaryamanye n'umuntu, yamaranye n'igihe n'umuntu atari uwiwe, canke akagera igihe akumva ibintu by'iseseme muri we, ntaryoherewe n'ubuzima. Izo ni ingaruka z'abantu bafise astrotube nyinshi, kubera yuko kubisanzwe astrotube zobaye ku bantu biyumvanamwo kandi bafise umugambi wo kure mu buzima. Murazi amashengero burya ico kintu naho kitavugwa cane, mugabo ijambo ry'Imana rivuga naho batinjira mu mizi nk'uko kumbure mwitanguriro ati nico gituma umugabo azoheba se na nyina maze bakaba umwe, bakaba umwe n'umugore wiwe bakabana karamata, kabana karamata bakaba umwe. Burya umugore n'umugabo iyo babonye ubaravye ni babiri, mu byo guharura ni babiri, mugabo ijambo ry'Imana rivuga yuko abo bantu babaye umwe. Sinzi yuko ico kintu mwahora mugitahura, babaye umwe mu buryo butaboneka n'umwe. Mbere muhora mugira muti abo bantu barabana none ubu barasa, umengo baravukana n'igishiki na gisaza. Ni kubera yuko astrotube zabaye nyinshi, baramaze gufatana. Rero nariko ndavuga ingaruka zikunda kuhaba, ndavuga ivyo kwigaya, umuntu akicuza, akumva iseseme, akumva agerewe n'ubuzima. Imbere hari n'abagera kure bakavuga yuko umuntu ashobora kumva umengo yo kwiya ku buzima mu gihe atamenye kuvyifatamwo neza. Ko ndavuga yuko have gaye yegera Imana, asenge Yesu Kristo amukize. Ko ndavuga ingaruka zavyo. Hakaba rero nibi vyuko umuntu usanga ugasanga ararota ibintu bibi, ararota ibintu adashobora gusigura. Nibyama biva kuri ivyo, mugabo ubundi birashobora kuza bivuye kuri astrotube zabaye nyinshi, yahuje urugwiro, yahuje ibitsina n'abantu batari bake. Kuko ubundi abantu mugabo n'umugore bamaze guhura, bari mu rukundo, babaye umwe, bafise intumbero yo gutanga ubuzima, ingaruka nziza. Usanga abo bantu barota kumwe, biyumvira kumwe, ivyo umwe yiyumvira ariko ndavyiyumvira. Ngo mbere burya haragera n'igihe umwe ashobora kurota ibintu hama mugenzi we akamubwira yuko nawe yarose ivyo bintu, yarose ivyo nyene. Izo ni ingaruka nziza urumva kuri abo babanye ari kumwe n'umuntu wiwe uwakunda kandi wafitiye umugambi. Rero guhuza ibitsina mu majambo make tukiri ngaho bikwiye kuba hagati y'abantu bubakanye gusa, abantu bubakanye gusa. Tuvyumva ingene bigira kure, ingene umuntu ashobora kuza guhuza igitsina n'ubundi yubatse, guhuza igitsina n'umuntu yubatse ni ibintu bibi cane, bigera kure kandi bifise ingaruka zitari nke mu buzima bw'umuntu n'ikibano. Mbere izo ngaruka reka tuzigarukeko, kuko ariko ndavuga burya birashobora kuza mu buzima, biza mu buzima butagaragara.
ko bavuze ati umuntu ariyase ntiyikunda arumva iseseme, ibyo urumva ni indani muri we. Birumvikana neza yuko si ibintu bigaragara, mugabo birashobora ngo no kuba mu buzima bugaragara, mu bintu biboneka, kubera yuko ngo imbaraga canke inguvu ziri mu buryo ubuntu umuntu ahuza igitsina n'uyundi ngo zigera kure cyane, kandi muri mu buzima bwa misi yose biragira ingaruka nziza canke mbi. Nziza mu gihe umuntu ahuza igitsina n'uwo nyene wiwe haba ingaruka nziza, akanyamuneza, kwiyumva, kunonokerwa, mbe ndavuga ibyo. Ariko iyo umuntu atari wiwe, bya bindi ariko ndavuga by'iseseme no kwiyanka, barabivuga nk'aha mu Kirundi c'iwacu ngo umuntu arenga ibigo, umuntu ayemukiriho bubakanye, ngo kenshi usanga kurikirwa ngo nivyo bita, bakunda kuvuga gute ngo imyaku canke imikoshi. Imyaku canke imikoshi ni ibintu toshobora gusigura, mugabo burya aba bahinga nabo bamaze kuvyinjiramwo, biza muri za astral tube zabaye nyinshi, muri za ngaruka ngo nta kintu umuntu ashobora gukora ngo kirame, ibintu byose biba bibi, akora ibyo mu kazi kiwe, ngo ashobora mbere no kuba umuntu ku kazi usanga ariko arashwana, usanga ibintu vyiwe kandi vyigira bibi, ibintu nyabintu, kubera yuko abarundi babizana mu mikoshi n'imyaku. Ni ingaruka z'uko guhuza ibitsina n'umuntu atari uwiwawe. Ndetse ko ndabivuga yuko hazamo kwiyanka. Ku kwiyanka rero kenshi muri za ngaruka dufate nk'abajya bahuza imibiri babita abamaraya, badandaza umubiri, abamaraya kenshi ngo uzosanga baca banywa ibiyayuramutwe, kuko hari ikintu kiguma kimurya mu mutima, nawe ntamenye icyo ari cyo. Rero akagomba kwinyegeza icyo kintu, akagomba kugihuvya, akagomba gucaka iyo nzira cafashe no kuva kiramwaka umutekano muri we. Rero kenshi dusanga mw'ibyayuramutwe, ibyoga bikaze, itabi, urumogi, ibintu nyene bikanyene byo kwidroga, kubera yuko muri we arafise ikintu kimuyagambya. Ibyo rero biri mu ngaruka mbi z'ivyo aba yarakoze byo kuguma, byo kuba mu guhuza ibitsina no kugwiza astral tube muri we. Mugabo haca bagira bati burya ngo iyo umuntu wahuza ibitsina ngo naho umuntu ngo batari uwiwe, ibyo ntibitohoje navyo nako ducishijemwo, ngo uyo muntu ngo bahuje igitsina ngo asanze ngo ari umuntu ngo w'umunyamugisha, ngo ico gihe ngo nuwo babihuje nyine ngo agira umugisha. Twebwe tuguma kwira ijambo yuko umuntu ahuza igitsina n'umuntu wiwe, umuntu bubakanye, ni nako n'ijambo ry'Imana ribivuga. Canke bariko baratwumviriza bashobora kuba ijambo ry'Imana batararironkera umuco, mugabo bavyumve yuko biba bifise ingaruka. Rero iki bavuga yuko umuntu ahuje igitsina n'umuntu asanzwe afise imigisha, ngo n'uyo muntu acagira imigisha, ico kintu nibaza yuko naho mu matoza twagisanzemwo novuga ati kiri verifye, ntigihawe insiguro nziza, insiguro yo ntigisiguritse. Ariko umuntu agarutse hamwe mu ijambo ry'Imana, Paulo avuga ati ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero za mutima mweranda aba muri mwebwe, ntimuzi yuko mutigaba. Akagira ati ntimuzi yuko uwuhuje umubiri n'igishurushuru nawe acika igishurushuru. Sinzi ko mwumva yuko ayo majambo naho ntayasomye uyu mwanya nk'uko Paulo yayavuze, ariko ayavuga muri ubwo buryo nyene. Murumva neza yuko ari amajambo avuga Paulo agomba ahura cyane n'ibitiko turabasigurira bya astral tube, kubera yuko avuze ati uwuhuje umubiri n'igishurushuru nawe acika igishurushuru. Mu buryo bw'inyuma ni mu buryo butaboneka. Ahandi henshi cyane bakerekana neza ingene usanga ari ibintu
bibi cyane guhuza ibitsina mu buryo bw'akajagari, ndabivuge gutyo, n'ubw'akajagari kubera yuko aba bantu baba bahuza ibitsina batubakanye. Rero ingaruka mbi izo tuvuze ni izo, mugabo hari n'izindi nyinshi, izo mwebwe abarundi canke baba bivuga ukuri, ibyo bita ngo ni imyaku. Ibintu vy'iwakora ntibirama, ibintu vy'iwakora ntibitera imbere kubera yuko nuko ndazi yuko ibindiko ndavuga mu bitahura. Rero ngira ndababwire ibintu 8 ibintu 8 byo mu buzima busanzwe nk'ingaruka ku muntu afise astrotube nyinshi muri we ahuza ibitsina n'abantu benshi mu buryo mvuge ntibw'akajagari nabivuze. Ubwa mbere hoho ngo biragabanya ubudahangagwa bw'umubiri. Burya umubiri wacu urafise ubudahangagwa, gwara byose burya ku mubiri umeze neza ntibishoboka biwutera. Mugabo ngo umuntu yabibayemwo ubudahangagwa bw'umubiri buragabanuka cyane kubera astrotube. Ubugira kabiri urashobora gusanga uyo muntu ngo ari umuntu yibagira cyane, yibagira kamutuma nk'ikintu ntamenye n'ibyo arimwo, canke wamutuma ngo uzomvugira ibi bintu naravyibagiye. Bose mvuze ko vyama misi yose ari biterwa n'izo astrotube, mugabo biri muri bimwe kuko kwibagira umuntu arashobora no kwibagira birasanzwe, canke afise ikindi kibazo canke agatwarwa na vyinshi, mugabo biri muri bimwe ngo bishobora kubituma. Ubwo canke ngo umuntu asusumira yama n'imbeho, haba kuzuba ugasanga ibipira, astrotube nyinshi. Ivyo navyo ngo biri mu bimenyetso vyerekana yuko uyo muntu afise astrotube. Mugume muntahura neza, ariko ntivyerekana neza yuko umuntu misi yose vyama ari ivyo, mugabo niko ubushakashatsi, niko amatoza twagize abivuga. Ikigira gatatu nshobora gusanga uyo muntu ubunebwe, ugasanga yahora ari umuntu akora abangutse, umushinze ibikorwa arabikora efficacement nta kibazo, ngo ariko ugasanga n'umuntu mu kazi acitse intege cyane gusumba uko wahora umubona. Izo zirashobora kuba ingaruka mbi ku buryo buboneka, naho gashobora gusanga nk'umuntu si misi yose urumva vyama ari byo, mugabo ajenca niyumva cyangwa ndacayiyumva, umuntu wese agaca avuga ati jewe ndi ngaha bivanye hajya umuntu niwe yimenya. Ngo arashobora kuba ngo uruhu rwiwe rukaza ko amaherehere menshi adafise insiguro, uko burya amahere ku muntu gihe agira insiguro, l'âge de la puberté murabizi, bashobora kugira amahere menshi cyangwa ugasanga afise ingwara zo ku rukoba, ariko ngo ashobora kutagira ingwara zo ku rukoba, mugabo astrotube zabaye nyinshi muri we zigatuma umuntu ashobora kugira amahere. Ubwo arubugira kane. Ngo bugira gatano, amatohoza avuga yuko ngo umuntu arashobora guhindura ijwi ryiwe, ijwi rigahinduka. Uko mwahora muzi umuntu avuga ijwi bikanka kweri, ijwi ryiwe ugasanga nta ntegera igifise. Ibyo rero bivuga nko ku baririmbyi canke ego abaririmbyi, ugasanga yaratakaje mvuga imbaraga burya n'ikirundi, yaramaze kuja hasi. Twari tumuzi kera ari umuntu aririmba neza, ari umuntu aririmba bagatangara, mugabo bukebuke ivyo bintu vyagiye birahera. Ibintu vyo waririmba uyu munsi ntibigifata umurongo, kuko burya babivuga ko kuririmba, sinzi ko mwari mubizi, ukuririmba birafitaniye aho bihurira n'ubuzima bw'igitsina. Abantu mu vyumve ntimwari mubizi kumbure. Nico gituma kandi burya ngo usanga ngo baririmbyi baca bagwa mu mutego wuko ko babi vyamamare mu muziki wabo, niko baca bahura n'ibigeragezo by'abagore, ugasanga abagore babahitana aho bashitse hose. Burya rero ngo bizogenda bimusubiza hasi gushikaho abantu bakibaza bati none ubu unyi iyo batamwanya ronka wa composition, iyo atagifata kanya gakwiye, byamubanye byinshi, numugora mutwara umwanya, bakibaza ibibazo byinshi kuko bumva umuririmbyi bari baza aho gumengo ntakiriwe,
aguma asubira hasi. Kubera rero yuko Astrotube ariko ararema muri we n'ijwi ntibihava ngo bihure, ni ibintu ngo bizirana cyane. Astrotube n'ijwi birazira. Abaririmbyi rero bariko baranyumva bumve neza yuko kwitwara neza mu byo guhuza igitsina bituma bagera kure cyane. Iyo bitwaye nabi naho bituma iyo mpano isubira hasi. Ubugira gatandatu bavuga yuko cyane cyane ngo iyo nk'umwana ahuje ibitsina kiri muto birashobora gufrena, guhagarika ugukura kwiwe. Ugasanga kuko burya ku myaka 16 ngo bavuga yuko ariho umuntu agerageza gukura, bakivuga ku myaka 16 umuntu aba ariko arakura. Mugabo wewe iyo myaka ntayishikire munsi y'imyaka 16 ugasanga aboneka nk'umuntu akiri muto, umwana muto. Si misi yose byo bitegwa n'ivyo, mugabo birashobora gutumwa n'ingene umwana yinjiye mu busambanyi akiri muto, bikamutuma atakaza ibyo gukura kwiwe, kubera yuko bashobora kugira n'ikibazo nk'ibi by'amaso, ugasanga amafigo yiwe canke ibintu byo gutakaza umuntu agasaza hakiri kare, agatakaza kuramba kwiwe. Kuburyo amatohoza avuga yuko abantu bafise Astrotube nyinshi gusambura mu buryo bw'akajagari dufate ko umuntu yokwije imyaka 100 ukenshi ntashobora kurenza 70, no kuvuga 30 yose arayikura ko kubera yuko ya Astrotube nyinshi. Niko amatohoza twagize abivuga, ariko mugira mu bifatanye na bimwe twababwira mu ntango yuko tutazi canke tutazirikana ukuntu kiriya caha yaba ijambo ry'Imana, yaba amaleta, imiryango icamama iva hasi ikacamirira kure. Tuzogaruka mbere tubabwire, turabe matoza siko turagira igituma abantu naho ijambo ry'Imana ribivuga amaleta, mugabo usanga ibyo bintu bavyisukamwe kiri ngindi kiganiro. Mugabo nariko ndavuga izo ngaruka zuko umuntu ashobora kwiyaka imyaka yo kuramba kubera yuko yabaye mu guhuza ibitsina mu buryo bw'akajagari. Nababwiye ibintu 8, igice 8 rero cyo nyuma hariho ngo gusinzira k'umuntu kuri mu ibibazo, kubera yuko umuntu aratumutwe, ashobora gutumutwe agasanga n'umuntu adafadika muri we, umenga amaguru ntari hasi, umenga ari mu kirere. Bije mu gusinzira rero usanga agira ibibazo atahandi bivuye, abandi bakaryamana bakaragaragurika. Cyangwa ugasanga n'umuntu yita ku bihuha, ikintu cyose akantu yumvise asimbira hejuru. Akantu kose umuntu avuze ntashobora gutema equilibre, uravyumva. Janke ugasanga n'umuntu ngo yishora mu bubenshi cyane, akabesha ku rugero abantu batigeze batahukirwa. Nta kuri ko ibintu byose regahe n'ababesha rimwe ngo ashaka inyungu, wewe arabesha namubesha ingongo. Ibintu navyo ngo biri mu ngaruka z'abantu bahuza urugwiro muri ubwo buryo cyangwa guhuza ibitsina muri ubwo buryo bw'akajagari. Kubesha ugasanga canke umuntu ariyemera birenze, kandi ibyo yiyemeramo nawe nyine umuntu ngaho biravye ibyo uri kuriyemeramo wowe ubona, wowe uravye n'ubwenge bwawe ubona ibyo bintu ari byo, akiyemera ku rugero rugera kure cyane. Nabivuze ugasanga n'umuntu rero anywa ibiyayura mutwe ku rugero rwo hejuru, nta nsiguro umuntu ashobora kuronka zihagije. Nabivuze no karugusanga n'umuntu aguma asuhego, aguma asusumira, inkoko yagwaye agahweka muri burya buryo kujya nyine muhora muyibona, ugasanga uyo muntu abazwa. Bende majambo Astrotube umuntu yagiye ararema muri we n'ikintu kibi cyane,
kandi mwanavyumvise yuko atari ikintu umuntu ashobora kurandura burundu, bigoye cyane, bifata igihe bivanye n'ingene zingana n'igihe abo bantu bamaze bahuza ibitsina mu buryo bakajagara. Umuntu burya ubundi yagomba kuryamana, guhuza igitsina n'umuntu bubakanye, bafitaniye umugambi wo kubana, bamaze kubana, apana bafitaniye umugambi wo kubana, oya babana umugore n'umugabo, mugumi icyo cyonyene, kuko no guhura kwa roho canke imitima y'abantu ikomana mu buryo butaboneka. Ibi rero kandi abasenga baca babitahura cyane mu ngaruka, ngo guhuza ibitsina mu buryo bw'akajagari, astrotube zikaba nyinshi, roho zikomana zigafatana, kumwe twabigereranya n'ubukira canke n'ubugwegwe canke n'insinga zasobanganye, ntushobora kuzitandukanya. Birafise ingaruka mbi cyane ko ngo birakwega imitima mibi, imitima y'amadayimoni. Amadayimoni ngo ashobora kwinjira cyane muri abo bantu. Navuze ko ushobora guserukira inyuma ku mubiri, hari ibimenyetso bimwe bimwe byo kwitondera, ariko mugabo mu vyumve yuko bishobora kugurura iyo mitima mibi. Kubera ko icyaha c'ubusambanyi burya ngo kirasiga inkovu mu muntu mu buryo butaboneka, kiramukomeretsa kigamusigamo inkovu. Iyi inkovu rero imaze kuhaba, iyo hamaze kuba habaye inkovu n'uruguma, urumva ruba ruhari, ngo rurafungura imiryango y'amadayimoni, y'amashitani, imiryango umuntu abareka arayugururira. Uca wumva abantu bavuga ngo turaryamana kuko twikundanira, ngo tubikora mu buryo twebwe umwe wese arimbamo uwundi, twavyumvikanye. Mugabo nimba muri ko mubikora mu buryo bw'akajagari canke atari umuntu wiwawe, murumva iyo bigera kure. Iyo mvuze iyi astrotube ni jambo rikoreshwa mu buryo canke mu mvugo atari ijanye no kwemera, kuko iyo tugiye mu kwemera nibaca bita sortai. Sortai mugabo usanga bisa, sortai rigikoreshwa mu bijanye no kwemera no gusenga, mugabo astrotube ni mu buryo bundi, buryo abantu babayeho, kuko umuntu avyemera atavyemera canke atabihambya canke abihambya, uburyo butaboneka ku muntu, burya si no ku muntu gusa, no ku bintu. Hajya ngo tubona ibintu bike cyane, nta n'icijana tubona, ibibondo byo tubonesha n'amaso, nta n'icijana tubona, byinshi biri mw'iyi si n'ibintu biri mu buryo butaboneka. Rero nariko ndavuga yuko ibi bya sortai bikunda kuvugwa iyo mu buryo bwa roho canke mu bijanye no kwemera, ariko tugakoresha ijambo astrotube muri ibi mu buryo butagaragara, ariko bitajanye n'uburyo bwo kwemera. Mu vyumve rero yuko kugera ngaho guhuza igitsina n'umuntu atari wawe ari ibintu bibi. Nabivuze mu kare nti ijambo ry'Imana ati nico gituma umugabo azoheba se na nyina, akubaka n'umugore wiwe, bose bakaba umubiri umwe. Ariya muri chapitre ya mbere mu itanguriro ni ibintu Pawulo ati ntimuzi yuko wifatanya na maraya, arabavuga ngo na maraya mugabo handi wifatanya n'igishurushuru nabo babaye igishurushuru. Ni ibintu urumva yuko bigera kure cyane, uretse yuko muri zangaruka habe bivyuko amashitani yashobora kwinjira umuntu, ugasanga umuntu arakora ikibi. Nico gituma hajya umuntu w'umumaraya w'umusambanyi agera kure cyane, yamaze kuvyihebera, ntatinya ikibi, gutora igipanga, gutora ikintu c'icumu kugitera umuntu. Baravuga kenshi ngo ivyo bikunda kuza ku bagabo, oya n'umugore ibyo ntabitinye. Gutera ikidaje umuntu, muramuvyumva imaraya canke abo badandaza umubiri niko babivuga uyu munsi, yamutera ikidaje
afite izindi esprit muri we, afite izindi mbaraga, hari imiryango yuguruye. Mwumva ko ari ibintu bigera kure cyane. No muri za ngaruka nyene ugasanga umuntu araterwa cyane n'amashitani mu ijoro aryamye, byo bita bedroom demons. Amadayimoni akamutera, yiruka n'abantu, asambanya n'abantu, harimo nabo ikizira, kubera yuko hari imitima mibi yamwinjiyemo. Rero dusambanye burya iyo tuba dupfunguye imiryango y'umwansi shitani, kuko badayimoni cyangwa imitima mibi cyangwa amashitani bifana n'ingeno byita, ntibishobora kwinjira mu muntu iyo bidahawe imyango, iyo bitugururiwe, iyo bidahawe icanzo. Nico gituma rero banavyemeza yuko amatohoza avyemeza yuko mu vyugurura imyango myinshi na shitani yicamwo n'uburyo bw'ubusambanyi. Ubusambanyi burugururira amashitani. Aho rero iyo bimaze kugera kure muri za ngaruka, ukazusanga umuntu rero afite nk'ibita depression, arafise agahinda muri we, n'umuntu yamana ubwoba, akantu kose ubwoba muri we, ugasanga nabivuze, ugasanga umuntu yaguma arota nabi, ugasanga ibyo akora kenshi ntibitera imbere. Ibyo byose ni ingaruka. Ugasanga n'umuntu ibiyayuramutwe byinshi cyane. Ibyo byose bikaza mu ngaruka mbi zo guhuza igitsina. Kumbure birumvikana neza yuko aya majambo ibi ndiko ndavuga mutabyumva henshi muri ubu buryo tuko turabasigurira, mugabo ntitubibabwira kugira ngo muvyumve nka ine information tubahaye, mugabo no kugira ngo umwe wese hamwe Paulo agira ati mugume mugavye murabe yuko n'uwigira ngo arahagaze by'ukuri ahagaze. Kuko tuzobigaruka mu kindi kiganiro aho abashakashatsi bemeza yuko ugukira kw'isi gushobora kuba mu guhuza ibitsina kw'abubakanye, abantu mu buryo bwo ndabivuge gutyo, abantu kububakanye bishobora gukiza isi, mugabo kandi no kurimbuka kw'isi gushobora kuba mu guhuza ibitsina mu buryo bw'akajagari. Hari kindi kiganiro ndiko ndabategurira, muzobe hafi, muzohava mu gikurikire, kandi naco tugikuremo ivyigwa bidufasha kwirinda no kwiyubara cyane mu cyacu ubusambanyi. Rero abagerageje kunyumvira kunkurikira, ariko nibomenya twomenya twese, uwabaye muri ibi ndiko ndavuga, ubirimwo uyu munsi, nta kindi kintu gishobora kubimukuramwo, nta kindi kintu gishobora kumukiza no kumuzamura no kumukirurutsa no kumukura mako gaheza cyangwa imiyo nyenga. Bagenzi bavukanye na maraso ya Yesu Kristo, umwana w'Imana yapfuye ku musaraba akizura mu bapfuye, uyu munsi ari muzima hagati yacu. Nta kindi kintu gishobora kubimukuramo kwegera Yesu. Abagira confession mu buryo bukwiye kwegera Imana, bakirega ibyo bicumuro babayemwo, kavyirega kifatira n'ingingo, akemera agahinduka amaraso ya Yesu akamukiza. Nivyo vyonyine bishobora kumukura yaba izo astral tube ziba zabaye nyinshi mu muntu. Nta kindi kintu gishobora kumufasha umuntu akagira meditation, agasenga, agasoma ijambo ry'Imana, aho umuntu arashobora kubohoka. Ibindi byose umuntu yogira akishishitira, usanga ari ibintu bigoye cyane bidashobora kumushikana ku rukiza nyarwo. Ngo rero umuti tugomba guha umuntu wese yoba yumva yuko yabaye muri buno buzima, kandi Yesu Kristo yaje kubera abanyavyaha, nta munyavyaha araba ruhebwa. Bimwe wa wundi yagira ati twebwe niko turambirwa no kwegera imbabazi z'Imana, yoyo ntiyigera irambirwa no kudugabira ikigongwe cyayo. Urumva yuko iryo jambo ryoba kirurutsa tukegera Yesu Kristo akadukiza iyo myandu yose, yaba yo mashitani yatwinjiranye canke ashobora kutwinjirana kubera yuko tuba twabaye muri bicanke biriya. Nuko rero ikiyago kigarukiye ngaha, ushobora kuba utafashe vyose canke bisanzwe ibintu nkora mutima,
garuka hariya ku ntango ugire sabone subscribe, ubihe abandi, ubahe roliye, ubahe link kugira ngo izi nyigisho abantu bagende bazironka, bifatira ingingo cyane cyane ingingo nziza zo guhuza ibitsina gusa n'umuntu mubana, umuntu mwaraganye, umuntu mwubakanye. Imana ibafashe, idufashe twese. Murakoze.